Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Imana ntitwihishurira mu buryo busanzwe nk'umuntu nyene umuntu arengana umubanyi tuvugana rimwe na rimwe. Imana nico gituma yashatse kutwihishurira nka papa, amen, itwihishurira nk'umugenzi mwemuyera, amen, twihishurira nk'umugabo wacu, amen. Nukuvuga yuko murumva ukungene Imana itwihishurira mu ma dimension, sinzi gana bivuga mu bunini bw'ubucuti bundi, ubucuti buri bunini, buri profond, nukuri sinzi gana kivuga mu kirundi mugabo ubucuti bwa bundi buri special, bwa bundi budasanzwe, amen. Ni kubera idashaka ko tuba abantu uno munsi ndakuvugishije just ndakuvugishije canke ureka ndagushire muri iyi dossier ndagutumire muri ibi mugabo ibindi ntitujemo. Imana ishaka nigituma itwihishurira nk'umugabo, amen, wayo nkuko Kristo aza gutora umugeni umugeni wayo. Kristo nk'umugabo wacu urumva aza gutora umugeni wiwe. No kuvuga yuko urumva ko bivuye muri papa n'umwana barashobora gusangira ibintu gukabanutse, mugabo urumva ahamaraje ubugenzi mwemwe n'umugenzi, mugabo murumva ingene tuguma tuduga. Imana iguma idutumira ahandi hantu mu bundi bucuti buri bwinshi buri plus profond, kuko ivy'umugabo n'umugore basangira aho bagera ivyo babanamwo ukungene ntibisa n'ivy'umwana n'umuvyeyi babana. Urumva ukungene Imana iguma ishaka kudutumira ahantu hari hanini cane, haduze ushaka uhabona uko ushaka canke umva hangana gutya anye, mugabo ofet naho nyene Imana iguma ishaka kutubwira ati tugume tuja hanze. No kuvuga yuko jewe tugume duhura ukundi, ego waramenye nk'umupapa, none ubu rero nyifuze kumenya nk'umugenzi, amen. Mu nyuma tukaduka tugashaka kumumenya nk'umugabo wacu, amen. Mu nyuma washaka ngira mugabo ivyo vyose si bitatu gusa, mugabo muri ivyo bitatu vyose harimwo amanuzi menshi, kandi uzova ku mugabo usubira uze kuri papa, mugabo aragera ahantu wumva ko n'ubuzima bwawe numva ni vyose muri umwe. Ni Imana imwe mugabo irimwo vyose, ikuzuje muri vyose. Aragera ahantu uguma wumva uva kuri papa ukaja ku mugabo, ukava ku mugabo ukaja ku mugenzi, ukava ko uguma uyitazira mu buryo bwose, kuko muhura mu buryo bwose, amen. Rero ndasenze ko twumva tunyuzwe ko ata numwe akumiriwe, ata numwe Imana yashize impande ngo kugira ngo ntibahure, amen. Murahura kandi ibyo byose biza kuva suko Imana itabishaka, nuko ahubwo twebwe bitugora kwemera ko Imana idushaka aho hantu hangana gutyo, ko Imana ishaka kutuyagisha, ko iduha nico kibanza, ishaka kutwumviriza, amen. Itwumviriza ahubwo atakiryohera gingana nico, amen. Ndasenze ko tuba abantu tuvuga ati okay, bishobora kuba nk'ibisazi, bishobora kuba bimeze nk'ibintu vy'uburofa, mugabo reka nje muri ivyo bisazi, reka nje muri ubwo burofa. Mana nyiyereke, Mana ndarekuye amalogiki y'abantu, ndarekuye ubwenge bwanje, ndarekuye ivyo vyose vyaboha ivyiyumviro vyanje, vyaboha ko nshobora kuza guhura nawe, ko nshobora kwizera ko jewe nohura nawe, wowe Mana yo mwijuru. Nukuri koko nkemera ko uri muri jewe, none Mana mbohora aho hantu noba mboshe, amen. Naho ucutangura kuva mu idini ukaja mu bucuti na Kristo, amen. Ukava mu bintu nyene vy'ibindi uvuga uti mbega mu Kristo umeze gute, ukumva ni ibintu bibishe atari nico bivugako, ukaja ahantu uvuga uti ahubwo sinkizi ikindi mvuga atari ivyo, sinkizi ikindi mvuga ntari Kristo. Nta kintu na kimwe nkikiraba, nta kintu na kimwe nkigikora, nta kintu na kimwe nkigishaka kugira ntavanzemo Kristo. Uvuga cyo usanga ni hamwe bice binagutwara na twa utuntu inyifato zimwe, ingeso zimwe, ibintu bimwe nahora ngira canke ntagira, vyari bicumuro, ntasanga bitanguye kuza birayonga, bigenda bitanguye kunshisha, bitanguye kumva ntakibishaka, ntanguye kumva yuko
ntibikinanyohera mugabo Kristo aba ariko arawuzura muri wewe kubera nawe uko atubwira ngo mwemu ahari haleluya hari ukwidegemvya haleluya si twebwe gusa twidegemvya muri Kristo kubera tuziwe tukamusaba tukagirika oya haba kumenyana nawe amen kuko idegemvya mbere nawe akidegemvya muri twebwe amen hamwe nawe aza kumva ko yaze arakwibwiye arakubwiye nawe aragusavye ibintu ivyo kwa kumugamburukira twariko turayaga haraheze iminsi mugabo urumva ni nuko onye n'ubugenderanire ni ibintu nyene uvuga uti ni ibintu nta numwe umva twese nta numwe profit uyundi n'urukundo rushitse ni ibintu biva mu mutima koko atakwigirisha atakunyegezanya amen Kristo tutakeneye kumunyegeza kuvuga uti yo man ingumbwi mwemuyera ingo twiyagire mamuyera ndumva ngura yagajya ngo kabwira umuntu gutya none jewe nanje bashobora kuza kubinge ndashobora kubibanamwo nawe ndashobora kubimenya ivyo bingene bimeze gamwe muyera kandi rero mu kubibaza ntucuhaguruka uraheje kubaza ngo kuba bambwiye ngo muvugana ngo yage ngo ncamaguruka nkacanje kwigirira ibintu byanje bindi utaravye neza ushobora kuja gukora n'ibintu birimo sinzi bitajanye n'ubugombe bw'Imana mugabo ukovuga uti mushoboza no guhagarara ukuntu umutima wanje uhagarara ahantu ugukapta nukuri ukwakira ukunyoterwa gushaka hamwe usanga gabasha uguma wiyumvira Imana uguma wumva Imana muri byose sinzi urabona umuntu ameze gutya uvuga uti Imana ivyo umva usanga ikintu cyose ni Imana gire kandi apana kubera isigaye ari akajambo gasohoka gutyo gusa Imana ugasanga ni ikintu kiri indani koko ni Imana ngirike Imana ibi bintu sinzi uriko urabibona ugasanga uriko uravuga gutyo onye ugasanga Imana isigaye muri vyose kandi n'ikindi kigutuma uguma uzunguruka Imana mu mutwe wawe umwanya wose ugasanga vyigize no mu mutima wawe ugasanga biguma biza biraba vyinshi utanavyiyumviriye ko bigitangura usanga uguma ushaka kwiyibutsa ifoko niyumvira ijambo ifoko niyumvira ifoko yaga na Kristo mugabo kubera uguma uzuraza usoma ijambo ry'Imana wiyuzuza hajya ngo ukwemera kuza kuvuye mu byo twumva ni ijambo ry'Imana uko kwemera kwawe cyangwa uwo mutwe wawe n'umutima wawe uzokuzura Imana uzokuzura ivy'Imana uzokuzura passion y'Imana kubera ugumye uyirondera mu kuyirondera hariho kuja mu ijambo ryayo nuko yarayiduhaye ni nka lettre d'amour ni kete y'urukundo amen rijemo rigumugiyumvirako ni naco usanga iciza remplacer gutuma ivyiyumviro vyawe vyahora ari ivy'ingorane vyahora ari ivyo washaka n'ibindi bintu ibirori ibiki vyose bitanguye kuza harinjiramo ivyiyumviro vya rya jambo ryavuze gutya na gutya Yo kandi yarankoze kujyo mugabo bijya rero Mana none bimfashe Mana handa afise ingorana ndacahakunda yo Mana hanyankishe canke Mana hano je naco wambwiye yo hankundisha Mana hano ntaho je niyumva umenga no shobora sinumva je aha hano Mana sindumva ndagukunda sindumva ndashaka ukumva uriko uravugana n'Imana bifatiye kuri iryo jambo wasomye bifatiye kuri ivyo ugasanga kuko nitwibeshe ngo kwiyumvira Imana ngo kuzungurusha Imana mu mutwe no mu mitima ngo tuzobigira kubera tuvyizanye ntivyizana tubirondere kuko kuvuga ngo turahura n'Imana ari no kuyirondera bihera mu kuyirondera amen tubanza kuja kuyirondera tukavuga ati okay Mana Mana ndumva yibwire yirondere ikubone ko iyo nyota urumva kuko Imana novuga gute respecta irasonera ko ico kintu irasonera amashwa yawe irasonera ibyo ucaguye gushira imbere mu buzima bwawe ubu umva nishobora kuza ngo ize ngo guca iguma igushiramwe amajambo yayo utanigeze uja kurondera usoma ngabasha
Jesse nigera mvuga ngo hari ngo nta kintu kidashobokera Imana, byose birashoboka. Nivyo wosanga Imana irabikoze dayo. Wosanga Imana iravize ko ngene yavyigiriye. Mugabo basi Imana ngo mwe muyera ngo aza kutwigisha kandi akatwibutsa. Amen. Nukuvuga akwibutsa ico wigeze basi no kuba warabonye, warasomye, warumvise. Amen. Rero reka tugende rondera uko uwo buzi umaze kumva basi, kuko hariyo n'abantu nturi wenyene, nturi uwa mbere urondeye, hariyo n'abandi basi umviriza uwo yewe uvuga ngo naratoye kandi mugabo apana ivyavyo byose yatoye Kristo. Amen. Wamutoye gute? Yaga basi no muntu tuyage tusangire, nawe sangiza n'abandi nyawe waramutoye komsa dusange turiko ariyo bavuze ngo le faire aiguise le faire, zingana bakivuga mu Kirundi n'ukuri. Avuga ngo ntuze turakarishanya, nukuvuga yuko ari igihe ushobora gusanga ico natoye undi ariko arakirondera, muga kubera dushoboye gusanga tuko turavugana kumwe, navuga ngo turakeneraniye. Amen. Ugaca usanga rero ico kintu kirashobora kudufasha umuntu akumva ingene uvuga Kristo. Hajya umutima uvuga n'umunwa uvuga ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ukuntu haba ikintu ukumva uyundi aciye avuga ati ibyo bintu bimeze gute, kumva uratumye agira inyota, ivyiyumviro asizwemwo point d'interrogation, asizwemwo ukwiyumviro, kwibaza. Urumva twofuma nivyo bikahaba. Amen. Hama mugabo umuntu wese akaja kurondera Imana, muzohura n'Imana ku buryo bwawe. Amen. Ku buryo uzoshinga nawe kuvuga ati wo ngene ibintu biryoshe. Mugabo twizere ko Imana koko dushobora guhura nayo, twizere ko Imana ishaka ko duhura nayo. Amen. Twizere ko bishoboka ko uri umuntu asanzwe umve nta numwe akuzi nk'umupasiteri, nta numwe akuzi nk'iki, mugabo uri umuntu ushobora kuvuga uti nukuri je ndahura n'Imana, nukuri narahuye n'Imana, apana kuvyo yagukoreye gusa, apana kuvyo yaguserutsemwo gusa. Amen. Kuri ivyo mugabo nukuri narahuye n'Imana kubwo uko nshobora kuvuga ko ariyo buzima bwanje, impa itampa, ko ariyo uburyohe bwanje, ariyo fatiro y'ubuzima bwanje, ko ndayivize ibindi byose niyo vyoba bidahari mba nuzuye. Haleluya. Nukuri nivyo nsenze kuri mwese, kuwuri wo wese n'abatwebwe tumaze kuhura nayo tukabibona, tukavyumva, tukabihonja. Haracariho n'ibindi byinshi ushobora kuronka. None Mpwemu Yera atugenderere twese, atujana ahantu hashasha mu Mana, atwereka ibintu bishasha. Haleluya. Ubwiza bw'Imana ni bwinshi, ntidushobora kubusobanukirwa muri imisi yose tuzokama dudekuvra, tuzokama dutora ikintu gishasha. None mugabo tuvuga ati Imana turugura imitima yacu, ingo urandura ivyari vyaje byose kuzibira, ingo urandura ivyo byose vyari vyaje gutuma bibloka. Mana ingo Mana wuzure, ingo ushikure, ingo ugire ivyo arivyo byose mugabo wewe uzi ufata ikibanza cose, icambere n'icanyuma n'icumwanya wose. Haleluya. Amen.